unezerwe n'ubwo bushobozi buvuye mu ijuru, iyerekwa ryo mu ijuru, la vision celeste. Unezerwe n'ubwo bushobozi bwo mu ijuru, unezerwe ko Yesu ariko aragaragara muri wewe, unezerwe yuko bitangaza ko birakoreka. Icyubahiro cyose, ndavuze icyubahiro cyose gisubire kuwatumye ibyo bitangaza bikoreka, watumye izo ngwara zikira, watumye ayo madayimoni avaho ahunga. Iyo uzi ko wahawe uravuga uti si jewe, ibyo mumpaye byose si je mwari kubiha. Icyubahiro kibe icy'Imana, icyubahiro cyose kibe icy'Imana. Haleluya. Ubutunzi bwo ku isi nta garanti bufise. Shaka ufise imeze gute, nta garanti ubutunzi bwo ku isi bufise. Ariko umuntu afise iyerekwa yo mu ijuru, vision yo mu ijuru, ashira ingufu ku butunzi bwo mu ijuru. Intsinzi y'ubuzima bwacu niri ngaha ku isi, iri mu ijuru, aho Yesu yicaye iburyo bwa Data. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho Yesu yicaye ari hejuru y'ububasha bwose, y'ukuganza kose, y'abategetsi bose, ngo ishengero ryose riri munsi y'ikirenge ciwe. Satani nta bushobozi afise, kuko Yesu yaranesheje. Ndavuze ngo Yesu yaranesheje, Yesu yaranesheje. Ndavuze ni Yesu yaranesheje. Ubohoke, uhindure ibyiyumviro, uhindure iyerekwa, utangure ubone ibyo mu ijuru. Ibyo mu ijuru bizoganza ibyo ku isi. Yeee! Mu ijuru, mu ijuru, navuze ni mu ijuru, ntimunezerewe. Mu ijuru barabarusha. Umwanya wako murasimba ngaha, bo basimba 3 fois. Kandi mwe mwasimbye muraburudika umwanya wa louange, sivyo? Ariko mu ijuru 24 hours, 24 heures sur 24, abamarayika baguma himbaza, basirimba, bavuga ubwiza bw'Imana, bunama. Nivyo Imana yeretse Yesaya. Amen. Umuvugishwa Yesaya, si vyiza kera. Amen. Yabonye uhoraho Imana mu shengero bwiwe, sivyo? Imwereka abamarayika isinzi. Amen. Gume wese abwira mugenzi we, haleluya, uwera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo mbyutse mu gitondo ngashaka gusenga, nkumva ni mu ntege nke, namangerageza kwiha picha yo mu ijuru. Imvira no amareka bakora iki, bakora iki? Nta kwiyumvira ibyo barakora. Abaserafi bakora iki n'ukano kanya? Bariko barahimbaza, bariko baragira gutya. Haleluya. Bavuga ubwiza bw'Imana, bavuga ukuganza kw'Imana. Barabana bavuga ati arera, arahanga, arahambaye. Haleluya. Iyo nibutse ibyo barakora, ndavuga nti ntajya avuga ngo natwa bari mu isi, ndavuga gute? Natwobera turafatanije hamwe. Nashaka mukana nani ashaka gufatanya hamwe nabo. Haleluya. Nibutse ko barahimbaza Imana, bavuga ubwiza bw'Imana, bavuga urukundo rw'Imana, bavuga uganza kw'Imana. Ndavuga ni nanje, haleluya, vuti nanje ndashaka gufatanya nabo. Iyo numvise intege nke menye inguvu ye zivuye, cyane bakora nshaka gufatanya nabo, mvuge ngo uwera. Amen. Ikintu umenya nuko guhimbaza Imana, gutazira Imana nibisaba kubyiyumvamo, nibisaba ko wumva unezerewe, nibisaba kuba waronse inyishu canke wahezagiwe, ariko uhimbaza Imana kuko waremwe guhimbaza Imana. Igihumeka cyose kivuga ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mwijuru raryoshe. Nakunda kunongesha abantu kubakumbuza ijuru. Amen. Maze kumva bagiye gutwikurura ngo dushaka tukumbuza umwana. Nanje shaka kubakumbuza ijuru. Umve uyishaka, umve ushaka kujayo, umve ko ibisigaye byose ngaha ataco bivuze. Nivyo turabikeneye mwanya turi ngaha, ariko nitwibagire. Kemgenzi wawe tuniwibagire. Ntuze wibagire. Imisi yose kwa gatanu amadabibutsa ko hari ijuru. Iyi si uko imeze, rero système du monde irakwibagiza ijuru. Ikubwira ibiri ngaha byose nyene bimeze, ukeneye gutunga, ukeneye kuronka itongo, ukeneye kuronka imodoka, ukeneye kuronka inzu, ukeneye kuronka umugore, ukeneye kuronka umwana, ukeneye kuronka umuzukuru. Biraheze.
acakurikira iki? Ijuru n'umugisha. Ijuru nta kintu kiruta ikintu cyose ushobora kuronka ngaha. Amen. Abakijijwe tukeneye kuba twiyumvira ijuru umwanya wose. Hari abavuga ngo no iby'ijuru banze bireke, turi ku isi. Ariko turi ku isi nk'aba ambassadeur. Amen. Filipi 3:20, Philippiens 3:20 ngo iwacu ni he? Si bose babivuga ivyo. Uri sure ko iwanyu muri mwijuru? Muri sure mwese? Ninde uno musi unyene yopfa tagana mwijuru? Nta na moitié. Kandi benshi nabajije none umuyera upfuye woja he? Ntavyo nzi. Ni Imana ibizi. Sivyo? Ako Baheburayo 11:1 avuga ngo la foi, ukwizera, c'est une ferme assurance. Kwizera udakekeranya, kwemezwa muri wewe. Ayaya, muri gihe turatanga inyigisho nayitanguye nyene. Tuvuga iby'ijuru. Titre ni iyerekwa y'ijuru. La vision céleste. Alléluia. Iyerekwa ryo mu ijuru. Ani muhezage. Iyerekwa ryo mu ijuru. Alléluia. Nashaka gusora kuba vyura cyangwa kubakangura musure mwibuka ijuru. Ijuru ryaryoshe. Abaserafi isinzi bari bamukikije. Haleluya. Bati uwe n'ingabo isi yose yuzuyemo. Niki kiryoshe gusumba ijuru? Ngira ikintu kwisi. Imagine ikintu cyo kunezera. Umwe wese namwajije niki cyo kunezera ngaha kwisi. Hari waza kwiyumvira. Hari utokwiyumvira. Abati ndakizi ntugere kwimbaza navuze cyiyumvira ndiko ndisonzesha ngo nakironke. Ariko niwakironka uzokenera ikintu. Hari umutama nigeze kubona ndafite umugenzi umutama sinyaka 94 94 twari kumwe turafungura ariko ndavuga hacafungura imyaka maze afungura. Ndashaka kwiyumvira 94 agifungura. Nubwo yuko kuri iyi si nta kintu na kimwe gihaza umwana w'umuntu. Nta na kimwe. Urahaga no munsi. Ntagiye uragenda ahantu batetse ibintu byiza ukicuza gituma wagiye ufunguye. Birakumotera neza, birahumura neza, ukibaza ati iyo ndabimenya nari kwisonzesha kuko biraryoshe. Nubwo yuko ibyo ufungura byose birahera, biravamo, birakora. Ijya mituga yose mubona irimo igitoro, nta mutuga n'umwe waje basunika, hari wabonye basunika. Ariko atagitoro nago yabikomeye gute nahija, sivyo? Nashaka rero tuvyuke, dukanguke, tumenye ko ari ijuru. Abakijijwe n'aba ambassadeur. Turafise uduserukira. Ivyo ngaha nivyo birondere. Hari abaheze amashuri. Nigeze kumva ngo hari abantu nzi, hari umugenzi wa kera yaheze amashuri, bari amashuri ngo bumvise ngo Yesu ari ku rugi. Mwumvise ari ku rugi. Hari abayahevye basuye kwiga. Bavuga ati yatevye. Ariko Yesu ari ku rugi igihe cya Petero. Igihe Petero bari intumwa bakihema, Yesu ari ku rugi. Kweke yavuze ngo ndaje vuba. Amen. Vuba ku Mana biratandukanye na vuba kuri twebwe. Kuko ku Mana imyaka 1000 ingana n'iki? Umunsi n'amajambo Yesu amaze iminsi ngaha yazutse. Ibiri yarenga ho gatoya. 2000 ans 2 jours. Yesu amaze iminsi 2 utwije umunsi wa gatatu. Kandi umunsi wa gatatu niho yazutse. Bisigura yuko azogaruka kuri uyu munsi wa gatatu turimo. Turi muri debut ya 2000. Turi mu ntango y'umunsi wa gatatu. Itegure rero. Ari hafi. Twe twinjiye mu munsi wa gatatu. Ba Petero bavuga ari umunsi wa mbere. Twe turi umunsi wa gatatu. Yesu ari ku rugi. Ubu n'ubutumwa tumva kenshi tuba ubutumwa bwo gucakira, bwo gutunga, bwa prosperite. Ariko ni byiza ko abana b'Imana bamenya ko hari ijuru
kandi ari inzira imwe gusa yo kuja mu ijuru. Nta yindi nzira, nta yindi nzira. Jean 14:6. Haleluya. Ni jewe inzira niki nukuri niki n'ubugingo. Utanciyeko nawe ushaka kuri data atanciyeko. Amajambo nta yindi nzira iriho atari Yesu. Rero umunsi shaka twibukanye. Amen. Ababizi nuko muba babizi uvyibuke kuko ni gake kuri YouTube ubona inyigisho zivuga ijuru. Ni gake ubona ijuru. Kuko Satani arazi kusamaza cyane kurangaza abana b'Imana. Ababwira ivy'isi, ababwira ingorane, ababwira gutunga, ababwira mariage, ababwira ibintu bindi gusa, ariko ijuru kagibagira. Kuko ivyo bintu byose akubwira uzobironka ariko bizohera. Ndavuze ni bizohera. Muri 20 ans, muri 30 ans, myaka 30, iyi midugu rero ngaha nta numwe uzowugenda. Izo ari imbabura canke mu buyenzi canke he sinzi. Nta mudugu uzowugenda muri myaka 30. Kandi je namaze imyaka itari mike muri kino gisagara. Ndibuka nsanga umura n'amaveo gusa muri ville. Ama Renault, ama Peugeot, yaroyehe. Arehambye. Yaroyehe. Mvuga yuko igihe cyayo yararangiye. Siko tuje mu jambo ry'Imana mu Bakolosayi 3 asome umurongo wa mbere. Colossiens 3 verset 1. Amajambo akomeye yo kwibusa. Amen. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo. Iyo munavuze ngo asangwa nubwo yuko biraba abantu bameze gutyo gusa. Mwavyumvise? Asangwa nimba mwarazuranywe nande? Na Kristo. Amen. Murondere ibiri hejuru. Iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Murondere ibiri hehe? Biri hehe? Kuri plafond? Biri hehe? Hejuru mwijuru, sivyo? Hehe aho Kristo ari yicaye iburyo bwa data. Amen. Murongo wa kabiri. Mushire imitima kuvyo mwijuru. Aha. Nimuyishire kubiri mwisi. Attends, none gushira imitima yo kwijuru. Aha mu France avuga ngo affectionnez-vous aux choses d'en haut. Kugira affection, kwiyatasha, kwibohera kuvyo mwijuru, ariko nimwibohere kuvyo kwisi. None ni gute umuntu yokora arondera ubuzima bwo kwisi? Ni bibi. Gukora si bibi. Kwiga si bibi. Ivyo bita kurondera ubuzima entre guillemets, sivyo? Uyu ni umuntu niko ndondera ubuzima. Ivyo urondera vyose nuvyatasheko, nuvyibohereko, nubishireko umutima. Ako kazi kawe ni vyiza karaguhemba neza, ariko nugashireko umutima. Iyo modoka yawe ni nziza, nuyishireko umutima. Iyo tongo ryawe ni ryiza, nurishireko umutima. Ayaya. Batije nta tongo mfise ntaco, nta modoka mfise, aho ikintu ufise. Ubwo bwiza bwawe nushireko umutima. Izo nguvu zawe nushireko umutima. Ubwo bwenge bwawe nushireko umutima. Uwo mugabo wawe numushireko umutima. Umukunde. Umubahe. Ako numushireko umutima. Amen. Mushire imitima hehe? Hariya. Hehe. Apana mu bicu. Apana mu misozi, apana mu biti. Hehe aho Yesu ari. Iburyo bwa data. Amen. Murongo wa gatatu. Nona shaka cyane cha. Wa gatatu. Kuko mwapfuye. Kuko mwagize gute? Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. Bapfuye ngaha. Ushaka ko nabapfuye? Mwako ndabona. Mwapfuye, mwese mwarapfuye. Muko murabesha. Wivugire. Musi rubanzo uri wenyene. Haleluya. Ni bande bapfuye? Amaboko barayabona mwijuru. Nabwiye ikintu kimwe, uduza utaduza. Abapfuye barahari. Kandi abapfuye barazwi. Mwijuru. Basigurire cyo gupfa ngene mwabitahuye, sivyo? Abapfuye se abantu bakijijwe gusa. Abantu bakunda Yesu, oya. Hari abantu bakunda Yesu, batuye Yesu Kristo, ariko bakiboheye kuvyo kwisi. Bagishize imitima kubigezweho. Bagize ku mitima ku bintu byose by'isi, iby'abisi barondera, ivyo ashaka ku mitima, nanye yabishira ku mutima. Sivyo? Ariko abapfuye
murashaka kumenya abapfuye? Abapfuye bapfuye ku vy'isi. Niba kanga aronka inzu nziza atayironka ashima Imana, aronka imodoka nziza atayironka ashima Imana, aronka impuzu nziza atayironka ashima Imana, aronka visa atayironka ashima Imana. Ndashobora kubona abapfuye kandi ko mutagabanuka. Ndasubira ko mugabanuka. Umbiriza nabwira ikintu kimwe, gupfa n'umuntu apfuye. Nabwira ikintu kimwe, umuntu yapfuye mu mpwemo, yapfuye kuri kamere, niyitodomba na rimwe. Inde bangahe bapfuye? Baragabanuka. Ndagera kuri 0. Umbiriza, ntushobora kwidodomba warapfuye. Mane majambo, umuntu apfa ku munsi. Hari aho tugeze, hari aho ngeze gupfa, nawe aho ugeze gupfa. Kumbura bapfuye gusumba ujya. N'ujya nawe yapfuye gusumba, ariko ntiturapfa gushika aho dukwiye gushika. Aho uzomenyera ko washitse aho ukwiye gushika, n'ahantu atakintu kimwe kizokubabaza, n'ahantu nta munsi n'umwe uzokwidodomba, n'umunsi n'umwe utazokwimyoza, kwimyoza izoba muri kahise. Ahantu nawe bazokubwira ngo byose byayangaye kubera kwa Yobu, uzofunga nshima Imana yampaye yasubiye kujyaye. Aho ni washika uzopfuye 100%. Ariko nimba warakijijwe, hari ahantu wapfuye n'ahantu utarapfa. Yaho warapfuye complètement, nukeneye kunyumviriza shisohoka. Ibikuraba ibintu ngira mvuge. Ibiraba abantu batarapfa 100%. Bagifite ahantu kamere, hari akantu kubwiboneka kiri muri bo. Umuntu yakuvuze uradasinziriye, ushaka kumenya wakuvuze. Tubihezeje nawe. Ndasakagaye, ndasakasuzuguru, uvuga amajambo nurapfa 100%. Sivyo? Kuko iyo upfuye wese, nuvuga yuko ni Yesu agaragara muri wewe. Hari ibintu byinshi tudashikaho ko kubera Yesu atagaragara wese. Yesu agaragara igice gusa. Haleluya. Ariko hango kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bugize gute? Buhishanyijwe na Kristo mu Mana. Haleluya. Haleluya. Ndasaba Imana ino jambo ridufashe gupfa. Dufashe gupfa complètement. Amen. Dushika ahantu ataco bidukanga, atakimwe kidukanga kuri ino si. Inkuru zose atubwira zidadukanga. Ivyo atubwira vyose umenye ati ndafise Imana. Nijyo yateye ubwoba ariko ndafise Imana. Ndazi uwo twabonanye, ndazi uwo twakewukanye mu gitondo, nateguye umunsi. Haleluya. Byugara byuruka Imana yabibona. Nta kintu na kimwe cyabaye itabibonye. Nimba yabiretse ivize intumbero aho warapfuye. Amen. Umuntu yapfuye ni namaze kuja muri morgue kubona umuntu yapfuye. Mwanze kujayo, nta numurajayo. Mwanze kujayo. Mwe mugenda murengana. Mugenda murengana bariko baririmba indirimbo za kantike. Uwera sivyo? Ntimurajayo ata umuntu ariyo. Je 95 nagiyeyo ata umuntu ariyo. Hariyo umuvyeyi wanje. Ndugara ndindani jenyene. Nta abantu bapfuye. 1 2 3 biratonze gutya. Nta abantu bapfuye. Chwe! Nta numwe avuga. Hagaze genda imashini cyo mu bitaro ndakizimya. Puf! Ndakwega gutya. Hamuraba. Apfuye ntuvuga. Abantu bumva mvuze urupfu ubi silence. Muciye muhora mwe. Mwese muciye muhora. Iyo mvira umuntu yaguheraniye amafaranga, ugende muri morgue umusangeyo. Uzimye mashine ukwege. Zana amafaranga yanje. Umuntu wa mbere uziyo manyama asubwibone umugwanyi uzogende kusanga yapfuye. Ugende mukubita makofi. Nta nimwe azogusubiza. Nta nimwe azogusubiza. Kweli iki? Yarapfuye. Umuntu yapfuye ndiyihora. Yo wihora uri muzima. Yo wihora ukiri muzima. Iyo bakuvuze urashobora kumva umengo urababaye kubera ariho ego yiwawe, ariko wapfuye ukibuka ko wapfuye
urabisuzugura, uravuga uti ntazi ibyo akora. Nicyo gituma Yesu avuga ati bababarire, ntibazi icyo bakora. Nicyo gituma Stefano avuze ati aba bantu banyishe n'amabuye bababarire, kino uzobaraba ibindi byaha mwa kino cyaha ntugiharure ko yari yarapfuye. Haleluya. Twavuze ngo dushire amaso kuri Yesu ari hehe mu ijuru, iburyo bwa data. Igihe Stefano yakora ibyo bintu, Yesu yaratangaye. Yesu yaratangaye ko yari yicaye iburyo bwa data, ariko byaranze ko aguma yicaye kuko abonye umuntu yapfuye atarahaguruka. Uyo ninde avuze ivyo? Haleluya. Yarahagurutse ariko byabujije ko Stefano apfa. Yarapfuye kandi Yesu yahagurutse. Ntuzibaze ngo Yesu ahagurutse ngo ntubabara cyane uca mu bigeragezo, urabicamo ariko uzobonesheje. Haleluya. Muri Luka cya 10 murongo wa 17, Luc 10 verset 17. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati, Mwami, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Bangahe abigisho bangahe? Kuko Yesu arabahaye ubushobozi bwo gukitsa amadayimoni, sivyo? Atari hafi abantu baraza muri Israeli bakazana abantu bafite amadayimoni, bakabwira dayimoni, wa dayimoni we, nyumviriza mu izina rya Yesu toka. Zikada zivamo. Ndamaze ga deliverance nga. That's deliverance. Dayimoni vuye umvura ikigangi. Umva ukomeye. Bacaranezerwa, baza bashushe, baronse ama success. Aba bacha hose ni abandi bagana na Yesu. Amen. Hariho Twitter kiya gihe. Hariho na Facebook na WhatsApp kuma statue hose bari kwashirako. Abantu amadayimoni arahunga. Nabanyere umva baraduze hagupfa baciye babazima gose ahubwo. Baca baza bashushe. Babwira Yesu uti bya bindi batubwira birakora. Tuvuze izina ryawe amadayimoni arahunga. Bari biteze ko Yesu avuga ngo aho rero high five kubita muzi hushure. Hari abantu bagira deliverance nk'ibikino. General nashitse. General ninde? General Yesu. Hari abandi badayimoni yita general bakajyoyego ngo amadayimoni ahaninya avuga ngo ndi general muhigeze kwimbarira. Ngo jewe ngo jise ngo general ashitse. Ngo turagowe utuye umuriro. Ndazi ikintu kimwe. Satani ni se w'ikinyoma. N'amadayimoni arakora ikinyoma. Rero amadayimoni cyashaka strategy. Ashaka kugira ubwibone. Akaja kubesha ngo uri general. Kana zineza ko utari general. Nawe ukagara ngo uri general. Ukugara kugira ubwibone ni kuba mu ntege nke. Haleluya. Rero nuze wemere guterwa amashugwe, kuronka amasifa ahawe n'amadayimoni, uzorondere kwemerwa n'ijuru. Ayaya, amadayimoni aragusuka. Ayaya, Yesu nicyo yashatse kubabwira. Murongo wa 18 verset 18. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Ababwira ndabonye vyabonye wewe. Mwe mwabonye zihunga, kinabonye za nk'umuravyo. 19. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpio. Nubwo kunesha ubushobozi bw'umwasi bwose. Kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ko mutanezerwa n'amajambo. Uvuga ati yahaye 70 gusa. Nawe we nimba wizera. Nimba wizera urafise ububasha. Haleluya. Apana bwo gukwepa inzoka. Cyari gusimba inzoka. Gucungana n'inzoka. Kuyite. Scorpion n'inzoka ni ibintu bikomora. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion niki n'ububasha bwose. Si ibyo gusa ngo nta kintu na kimwe kizogira icyo kibagira. Haleluya. Akibabwira nubwo batabivuga ngaha, baraduze baravuga amen, ariko carabakorora. Yesu arakunda gukorora. Murongo wa 20 yaciye abakorora. 20 dusomere 20 yabakorora.
ariko nuvuga yuko vuze ariko ibagira gatoyo navuze ntimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira. gira ngaho mwabyimvira rero zirabumvira, ntimunezerwe n'ivyo. N'amadayimoni ahunga, ntimunezerwe n'ivyo. Haleluya. Na ingwara zikira, naho kanseri ikira, naho sida ikira, naho umugore amaze imyaka 20 akira. Icyo ziyo mukwiye gushaka umutima. Ntimunezerwe cyane n'ivyo. Hari ibiruta ivyo, n'icyo bifite agaciro. Ayaya, ntimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira. Yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe. Haleluya. Ivyo byo mukwiye kunezerwa biratandukanye. Hariho kunezerwa, jewe n'umukozi w'Imana, amadayimoni arahunga, ingwara zirakira. Ni vyiza kubw'icubahiro cima. Kweke Yesu abwira ntibanezerwe yuko amadayimoni ahunga, kubereka ari ibintu vyiza. Amen. Kweka ari ibintu vyiza. Kwereke murongo 18, dusubize mu 18, dusubize verset 18. 18. Arabwi Okay, 17 verset 17. Yabwiye ngo nuko amwe muri 7 bagarukana umunezero bati mugenzi amadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryande. Izina ryande? Bahunze maye majambo bahunze iki? Izina ryande? Ryandereya? Ya Petero? Yahunze mu izina rya Yesu. Ninde akwiye kunezerwa none? Ninde akwiye kunezerwa? Kweki bo banezerwa kandi ari izina rya Yesu. Twumvira, ntabumvira. Yumvira iryo zina rya Yesu. Yesu ashaka kubakorora. Avuga ati nimugare ngo nimwebwe. Hamwe mutokoshije izina rya Yesu, arabatabagura. Nimunezerwe n'ivyo. Jewe nabahaye ubushobozi. Munezerwe n'ubwo bushobozi buvuye mu ijuru. Iyerekwa ryo mu ijuru, la vision céleste. Unezerwe n'ubwo bushobozi bwo mu ijuru. Unezerwe ko Yesu ariko aragaragara muri wewe. Unezerwe yuko bitangaza ko yarakoreka. Icubahiro cyose, ndavuze icubahiro cyose gisubire kuba tumye ibyo bitangaza bikoreka. Watumye izo ngwara zikira, watumye ayo madayimoni avaho ahunga. Yumva Yesu akaravuga ati muko munezerwa ibintu mudakwiye kunezererwa, ahubwo icyo mukwiye kunezererwa nuko amazina yanyu yanditse mu ijuru, kuko mufite ubugingo budashira. Nicyo kintu umwana w'Imana wese akwiye kunezererwa. Nicyo kintu namvuga yuko iyo urashima mu gitondo mu masengesho yawe, nuze wibagire gushima agakiza. Hano baza abantu bashima agakiza buri munsi, ushobora gusanga nk'abantu bicaye nka 3, kuko mubona yuko mwarakaronse byaraheze. Ariko ni ikintu ukwiye gufata jalousement, mu agaciro, ngo umira kuco waronse, ko ni ikintu kidasanzwe. Ivyo ukora byose Imana yakuduza ikagukoresha ni kubw'icubahiro cyayo. Haleluya. Wow, nashaka mu vyumva ivyo bikomeye, ivyo bintu bikomeye cyane abana b'Imana bariko baribagira. Haleluya. Tujye rero muri Matayo 21. Hari ibintu bikomeye shaka twumve. Matthieu 21 ahere ku murongo wa mbere ndamuhagarika. Matthieu 21, Matayo 21. Bageze hafi y'i Yerusalemu bashika i Betifage ku musozi wa Elayono. Yesu atuma abigishwa 2. Arababarira ati mugende muri iriya mihana iri imbere yanyu, muca mubona indogoba iziritseho n'inyana yayo, muziziture muzinzanire. Abatumye iki? Indogoba ni iki? Ninde azi icyo indogoba isigura mu buzima bwa misi yose? Bayigeranya ni iki? Ni igikoko kizi ubwenge bwinshi cy'ikijuju. Indogoba yitwa igereranya n'ikintu cy'ikijuju kitazi ubwenge. Nariyumviye igituma Yesu yatoye ikintu kitazi ubwenge. Turaza kubitahura. Muiziture n'inyana yayo. Murongo wa 4, gire bukebuke. Murongo wa 4. Ivyo vyabayeho ngo ivyavuzwe n'umuvugishwa n'Imana bishike ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti raba umwami wawe aje kuri wewe
atekereje agendera ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Murongo wa gatandatu. Abigishwa baragenda babigenza nk'uko Yesu yababwiye. Murongo w'indwi rero. Bazana indogoba n'inyana yayo, bazisasa ko impuzu zabo, yicarako. Geza ngaho gatoya. Aha rero niho hakomeye murongo w'indwi. Niyo revelation naronse, niyo guhishurwa naronse kugira nigishe ino nyigisho. Iyo ndogoba bavuga ni wewe nanje. Radututse turi indogoba. Indogoba ni wewe nanje n'inyana yayo. Amen. Ngo barazanye indogoba n'inyana yayo, bazisasi bagira gute? Bazisasa ko impuzu cyangwa imyenda. Izo mpuzu zagiye he? Impuzu ushobora kutufata ko ari impuzu, ufate ko ari costume cyangwa impuzu z'agaciro. Zambaye iki? Ntibavuze ngitambara, bavuze impuzu. Yumvire ni impuzu ushaka kugira uheje icubahiro Yesu, wowe ufata impuzu yihe? Yo muri cagura? Ufata impuzu z'agaciro ufise. Wone amajambo yumve namwire bavuga ngo barasasa bashitse ku ndogoba. Ninde ya beneficie zo mpuzu? Oya Yesu yazicayeko. Ariko bambitse iki? Wewe hari ibintu uri kuraronka atari kwera wewe. Ariko kubera uza kwicara kuri wewe. Ni muvyumve. Bambitse indogoba, impuzu hamwe n'iki zabo, Yesu agira gute? Aricarako. Murongo 8. Abenshi mw'ishengero basasa impuzu zabo mu nzira. Haleluya. Abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Umviriza, ico gihe haba hari ivu cyangwa igitaka, mkungugu, ahantu habi. Ariko iyo ndogoba yaratewe iteka. N'umwana w'umuntu atarategwa. Ku buryo bavuga ngo iyi ndogoba kubera itwaye Yesu, ntidushaka ko n'amaguru yayo yononekara. Bafata za wagisi n'ibitenge by'agaciro bashira hasi, amakositimu bashira hasi, amapantaro bashira hasi, ibintu byose agaciro bashira hasi. Indogoba ishire mu kibanza cy'indogoba. Byakweri bitewe babishiriyeho. Ndabihonyeyeko. Ndasuye ndabihonyeyeko. Ndatuye ndayihonyeyeko. Abantu barabansuzugura ngo ndikijuju. Wabonye? Ega ndi hatari. Ndahambaye. Byakweri impuzu zimwe bazihevye bazishize kuri jewe, izindi ziri hasi, ndiko ndazitemberako, mbega umuntu ahambaye. Wanya nawe turakomeyesha. Ariko yagendeye numviriza, aha niho vyugariye rero. Ibitenge, impuzu bashyize hasi, ariko Yesu ntiyazihonyoyeko. Zabonyeko wende. Hari ibintu bazogira bihonyora ko wewe, ariko atabikoreye wewe ugacugara ngo ni jewe. Kwese tararonka iyerekwa yo mwijuru. Hariho imigisha uzoronka kubera Yesu ari kuri wewe, kubera ubwiza bwa Yesu uri kuri wewe. Kandi Yesu nazobihonyorako, azobibenefisako, kuko indogoba ari gushaka kugenda, Yesu ari avansa, ariko bashize hasi igendera ku mpuzu z'abantu bakrama bavuga Yesu. Amen. Aha niho rero vyugariye yuko ikintu cyose uronka hariho umuntu akwiriye icubahiro ari kuri wewe, si wewe. Washaka ufise ingabire imeze gute, uzi kuririmba, uzi kuvuga ubutumwa, icyo ufise cyose, ufise ubwiza, ariko ivyubahiro vyose bariko baraguha si ivyaho. Navuze ni si ivyaho. Urabaye desi? Washaka kuyigumana, washaka kuryoherwa niyo comfort. Nashaka mwiyumvire ndogoba ngane yiyumvire ko iragendera kuri izo mpuzu. Amen. Ngo amashami y'ibiti, impuzu zose bagenderako. Amen. Umurongo w'9. Kandi ishengero rimugiye imbere nirimukurikiye rirasemerera riti, Hoziyana mwana wa Dawidi. Amen. Hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Amen. Hoziyana mu ijuru. Shika ku 11.
niko bayivuze. ishengero ry'abantu rirabishura riti uwo ni uvugishwa n'Imana Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti i Galilaya. Haleluya. Ikibazo rero kihari no munsi igituma abo bantu bavuga Yesu. Kweki bavuga Yesu kwera bamubona. Haleluya. Ariko no munsi abantu bavuga Yesu kwera batamubona. Bavuga nde? Bavuga wabona, bavuga indogoba. Imana ishimwe. Bavuga indogoba kuko niyo babona. Babona umuntu bamushyize ku bintu byose. Abantu bose bari imbere bakoma amashi, hariho Yesu ataboneka. Umupasiteri wa mbere uzi ku isi wemera, umukozi w'Imana wa mbere uzi ku isi wemera, akoreshwa n'Imana, hajya uramwemera, ariko bijya byose abishobozwa n'uwicaye kuri we. Hariho ubundi bushobozi atoshobora kuronka. Hamwe Yesu yomuvako, hamwe Yesu yomuvako gato, ntawe ushobora kumukurikira. Bijya byose mubona niko Yesu ari kuri we. Haleluya. Ni vyiza gufata neza abakozi b'Imana, ni vyiza konora abakozi b'Imana, ariko ugumane ivyiyumviro byo mwijuru, ugumane vision mwijuru. Umenye uti uyu muntu ni kubera Yesu ari kuri we. Ibi byose akora ni kubera Yesu ari kuri we. Hamwe Yesu yomuvako ntavyoshoboka. Haleluya. Abantu bose n'abakozi b'Imana barankurikira kuri YouTube, umenye ko ivyo ukora vyose abantu bose bari inyuma yawe, abantu bose bagufollowinga hari kuri YouTube, hari kuri Facebook, abantu bose baguhezagira, ni kubera Yesu ari kuri wewe. Ni kubera Yesu ari kuri wewe. Icuba izo mpuzu uri kuragenderako, iyo migisha uri kurahonyorako, iyo comfort urimo, ni kubera Yesu ari kuri wewe. Afetse siko mbwira abantu babitanga gusa, ko mbwira n'abavyakira. Haleluya. Baba bitanga, baba vyakira, mugire yerekwa ryo mwijuru. Haleluya. Umenye ko ibintu byose ukuraronka ni kwera icubahiro cha Yesu. Kwa data ari mwijuru niwe yagushize aho hantu. Amen. Idogoba rero ni wewe nanje. Amen. Hari umukozi w'Imana nigeze kuvyandikira, akora tubwira ahantu ngene bamwemera, mu inkuru y'indogoba. Yamaze imeze ngira 6 atamvugisha. Byasavye ko nca bugufi kugira reconciliation. Ndisigura urashobora kunyita indogoba jewe, umukozi w'Imana muzima. Nabwo ni najewe n'indogoba si wowe gusa. Biramubora kuvyumva. Naho nimba bikora kuvyumva, urakeneye gufashwa. Niwemere ko atacushoboye, niwemere ko atanakimoshoboye wenyene, ntacushoboye. Akazi ukora ku kazi nimba bakwemera guha amanota meza, gukora neza, nimba uzi ubwenge mu ishuri, umenye kuri indogoba. Ariko Yesu ari kwicubahiro, ajya amashi yose. Nabwire igihe indogoba ari kuragenda, yumvire, gerageza mu imagine indogoba iri kwiraza, abantu bakora kuba amashi, Yesu ari hejuru. Indogoba yimvira kinone, yumvira iki? Yumvira ati ndakomeye, era hamwe bankomera amashi. Hanyuma Yesu yagumye ko none muzima bwayo bwose amaze kuiva ko ndasubiye kwikomera amashi. Mbwira ivuye ko ninde yemeye guhe impuzu yiyo ngo ikorere bachaza kuyizirika. Hamwe yayiziritse ne bayisubije, kuko agaciro kayo kari kwagaze kuri Yesu konyene. Agaciro kawe tebwagara kuri Yesu. Iyo ufize byose warabihawe. 1 Corinthiens 4:7. Niki ufise utahawe, niki ufise utahawe, nimba warabihawe. Kwere kugira ubwibone nk'uko utabihawe. Murashobora ko umuntu yahawe n'uwadutaha n'utazi. Hari umuntu murashobora ko umuntu azi ko yahawe n'utazi ko yahawe, sivyo? Utazi ko yahawe ashobora kwinjira mukamwicarika inyuma aganasohoka akabanwa aburagayana. Jenda umukozi w'Imana, nuzi ko wahawe, ariko ashobora kumfata gutyo jewe. Mbega urazi wondi? Umuntu wese avuga ngo urazi wondi, ntazi ko yahawe. Jewe nize binibi bifise diplome yini, ntuzi ko wahawe. Jewe ne mfise ubwiza, abantu bose ntuzi ko wahawe. Iyo uzi ko wahawe uravuga uti si jewe, ibyo mumpaye byose si je mwari kubiha. Icubahiro kibe ic'Imana, icubahiro cyose kibe ic'Imana. Haleluya, haleluya.
ngenda bereka ikindi kintu Matayo 6:3 gushaka kuwa 6. Matthieu 6 verset 3 à 6. ariko weho niwagira ubuntu uvuga niwatanga ntumenyeshe ukubamfu kwawe c'ukuryo kwawe gukora kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu misho kandi so abona ibihishijwe azoguhera. ngaho akorekana abantu batanga, abantu bose batanga mu buryo bufatitse materiel cyangwa financier. Urashobora kubona ufise iyerekwa ryo mu ijuru n'utarifise, sivyo? Urifise ufise iyerekwa ryo mu ijuru atanga yiyumvira uwo mu ijuru, sivyo? Ariko utabifise atanga ari uwo muntu. Ibuka umujene yigeze gutanga amafaranga atari makeya aya umupastori ari mu Kongore, hari muri Afrika y'Epfo, umupastori mu Kongore avuga ati aya ngena tangoye kwa mabara neza, amakravate, costume, amafaranga yanjesha namuhaye, none mu ndwiza yamaze kwambara gutya. Nabwo wahaye nde kwevuga ngo niwatanga ukuboko kw'ibubamfu cyangwa kw'ibumoso nikubone kw'iburyo. Kubera iki? So abona ibihishijwe. Ton père qui voit où? Dans le secret te le rendra. Amen. Verset 5. Iyo musenga bavuze gutanga bwa mbere, bakaba gutanga ubunaho gusenga. Iyo musenga nimukabe nka zandyarya ko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho iyo usenga, nahinze ko mushobora ngo yo niyo mutagize yo ntimwabitahuye. Nta numwe yavuze yo ko badamu mwaramugira impuhwe. Avuze ngo basiguriye mu nyimvugo yumvikana, sivyo? Ngo nimwasenga mushaka abantu babemera, sivyo? Ngo bagiye bashaka abantu babemera ko barasenga, ngo ndababwiza ukuri impera yabo bamaze kuyironka. Mano majambo impera yabo ijanye nabo bashaka ko impressiona. Jewe baze 7 jours sec. Nta kigenda vyo ndarushe, tuzovugana hanyuma. Umva ahangwa nisinzira ko kumva nta namaze nywa. Byuka saa 9 fuka mana saa 3 ndiko nasenga. Aho mbona gutya ni hatari, ntivyoroshe. Uweza kubirizana ushaka gukanga abantu, ugashaka kumenya baguhamagaye. Nigeze kugira ahantu conference imwe, era umukozi w'Imana, hari abakozi b'Imana batandukanye. Umukozi w'Imana ashitse dabo yacerewe, hari mu Buganda, yaje atevye acerewe, hanyuma yashitse twatevye ngo mbwira indirimbo zidahera murindire kwaza, kuko yazavuye mu Rwanda. Ashitse ikintu cya mbere yavuze ngo aha mumbona mvuye muri 7 jours de jeûne. Ndabikubajije, ndakeneye kubimenya. Bana niyugaranye nabo dukorana ntibari babibona. Hari abandi baje kuri Facebook, bana ubu niyo nkivayo kwere, abambuze mu mbabarire. Officiere ko yo kwisi ushaka kuvuga ngo n'umusenzi cyane wahatari. Ntabwo abantu bemera ngo n'umusenzi ngo ujya arasenga ngo amara iminsi ngo kwezi ngo agira karani ijuru 3, sivyo? Kubera iki? Kubera babizi babibwiwe nande, surusaku sibihuha, aravyivugira. Abantu babimubwiye aravyivugira, ingena jena, ingena senga, ingena mani iminsi 40. Hanyuma ukacusanga rero abantu bakamafite ngo no mwegera n'ivyaho byose arabibona amara karani ijuru. Iyo niyo mpera yo kwisi. Yesu avuga ngo impera yanyu niyo nyene. Mwijuru nta yindi muzoronka, nta yindi murindire. Umuntu yatanze amafaranga agashaka yuko muri eglise avuga ati uyu muntu mubona, haleluya, uyu mubona byose bire mwabonye niwe. N'izina bakarivuga, kuko utarivuze ntazosubira gutanga, kuko impera yiwe niyo nyene. Nabwira umuntu ameze gutyo yamashaka abantu bamwemera ko atanga, bamukomera amashyi ko atanga, bamukomera amashyi ko ari umusenzi, ko ari mu mpwemu. Ushaka abantu bimenya, ndakubwije ukuri nta mpera uzoronka mu ijuru. Niwashikayo naho nyene
abwiza ukuri siko pastor tubabwiza ukuri yampaye ruhusha shaka mwijuru gatanga n'ibya bintu byose nakoze byari he wabikoreye jewe Yesu azokoza nje wikoreye abo none ko nabonye bari abantu ushaka babimenya bakomera amashi umviriza jewe sinshaka gukomera amashi nabare gukomera amashi sivyo nshaka jewe ndakomera amashi kuko Imana yawe data wo mwijuru ashaka ibiba mu mpisho darosoke kuko ni ashaka kuguhezagirira umviriza umuko ubikora mu mpisho akabibona mu mpisho akanezerwa mu mpisho akaguhezagira ku mugaragaro nibanga mutari muzi wisonzesheje warasenze urarira Imana urahezagira Imana mu mpisho ariko niyaguhezagira mu vyumvise niyaguhezagira apana umufoze wawe n'abandi bazobimenya abantu bose muri ngaha mwabyawe n'abadamu nukuvuga yuko hari ibintu byabaye hagati ya papa wawe na mama wawe mu mpisho kandi naho ndabibonye bari bo babiri gusa ariko ugeze kuvuka abafirimiye barakubonye abaganga barakubonye abavuzi barakubonye abantu bose barakubonye kuko byabereye mu mpisho ariko byagaragaye ku mugaragaro haleluya biba ahihishije Imana ishaka ibiba ahihishije haba gutanga ahihishije haba gusenga ahihishije ivyo ukora byose ikorera Imana nturondere kuja kuri Facebook nuje kuri statut werekane diplome yawe kininiya ushaka uvuga ati maîtrise ndakuye inkofero iyo nkofero nayikura Yesu nakuri yiwe rondera ko Yesu avuga ati ego wasi uyu ni umuhungu wanje uyu ni umukobwa wanje uyu ni wanje iyo uje mu mpisho Imana iranezerwa kuko iko nibera mu mpisho ivuga ati ingo nkwereke ingo bakubone ingo bakubone abandi bose batari bakuzi babone ishuri kuko wewe ndazi yuko nawe bazogukomera amashi ndazi kuzoca yansubiza Imana yashaka abantu bayisubiza amashi haleluya abantu bayisubiza icubahiro irabaduza kinyarwanda bavuga ngo irabazamura kuko ibizeye ko nibagera hariya bazoyibuka Imana aya mashi yose icyubahiro byose iyi migisha yose aya mafaranga yose ni kwera wewe cyo gituma ubwami bwawe bukwiye guhezagirwa kuko nahezagiwe kwera wewe iyo utahaba Yesu iyo utaha ku mugongo wanje nta mpuzu bari kugenderako nta mpuzu bari kunshirako nta mashi bari kunkomera ariko byose byawe kubera wewe nicyo gituma ibyo nonka byose ntereza kubigusubiza haleluya hari abantu bavuga ngo ya mkozi Imana niyamhezagira zo guhezagira arakubesha par experience arakubesha umuntu avuga ngo nahezagirwa none yahezagirwa kandi akubwira afise akazi keza afise umuduga afise uburyo Imana hariho projet ndiko nahezagirwa umviriza atashoboye guhezagira muri biki muri vyinshi zo guhezagira amen iyo umuntu azira iyo yavuye pa Imana yamudugije iyo yashitse ku mugaragaro ntashobora kubagira umushikanye ku mugaragaro amen aya majambo ndakunda gose yo muri Matayo yekeye gusenga gutanga hari ndashaka gusome 19 nigeze kuvuga navze muri kwita ya mbere mvuga yuko umwana w'Imana utahura neza ivy'ijuru araziganya amen kuziganya muracumva kinyarwanda baracumva kuziganya kugira gute kuzigama kubika gushaka kote amen nuvuga yuko ivyo Imana yaguhezagije nimba ufise yereko ryo mwijuru mbiriza kugira umenye afise vision yo mwijuru umumenya bwa mbere byo twabonye uramumenya ngana senga amen ukunasenga ukunatanga inyifato yiwe indoto ziwe amen hana ari muri yeze kumbarira nigeze kubwira kera tugikizwa tuvuga ngo ni Yesu ari kurugi araje umukozi w'Imana ambwira ati no narindire maka no nkumuduga hari navuze ngo ntaze ntarongora ndamubaza none worongora umunezero wo muri mariage urashobora kugeranya n'ijuru ngo ya
ngo yakashanga nakubititse numva ngaha narongoye. Nta yerekwa ry'ijuru afise. Sivyo? Umuntu afise yerekwa y'ijuru, nuvuga yuko nimwe Yesu yavuga abonye inzahaba ahantu. Haleluya. Acyayibona ibyo yari afise vyose akabigurisha. Kavuga ati ubuzima bwanje buhagaze ngaha. Wowe afise yerekwa ry'ijuru mu ijuru. Amen. Rero niko navuga mvyekeye kuziganya cyangwa kuzigama gushira ku ruhande. Ndakora kuvuga muri kanguka kugira konte panye kugira ishishize ku ruhande. Sivyo? Umuntu akubwira abana b'Imana, umwana w'Imana avuga ati ubuzima bwananiye, ubo haje inflation hatari, ibintu birazimvye, ibintu bimeze nabi, sishobora benshi bakona kumbara ngo sishobora gushikana ukwezi nkaguheza. Ndabaza none kweli ko udashobora guheza ukwezi kubera inzu irazimvye. Nyene inzu yandugirije ko agaje nyandikira liste y'amashuri y'abana Minerval, ibintu byose abwira ati ro 15 igera ndiko ni muri découvert. Naye gusaba ideni. Hari abantu bameze gutyo nga muri découvert. Okay. Namusama menshi. Nashaka kubabwira ndabishure ibyo nabwiye iyo nishuye uwo muntu, ariko ndazi ko benshi baba bagize ngo bataza kunezerwa, baceceka. Ko namwishuye ni umviriza, Imana ihezagira ku saha yayo. Haleluya. Hari umunsi Imana izo kuduza karonka eveni irengera iyo igihe cyayo kigeze. Haleluya. Ndongera ni rero umwanya hataragera, ngamvuge buke shaka no muri YouTube bavyumva. Umwanya icyo gihe cyo kuduza hataragera, banza ugume utungwe n'ivyo ufise muri uwo mwanya, kuko igifite agaciro samazu n'ijuru. Ufise igikomeye gusumba amazu n'amatongo, ufise ubugingo budashira. Haleluya. Hana ko mbwira warakijijwe, takizwa ube ngaha vuye umukozi w'Imana. Haleluya. Hanyuma nambwira ni rero kugira ntube muri amadekuve n'amadeni, banza ubeho kuri nivo yawe. Ushatse kuvuga iki none? Nambwira ni byiza ko uba mu nzu ushobora kuriha. Ni byiza ko abana bawe biga ahantu ushobora kuriha. Si byiza ko umwana w'Imana aba mu buzima bw'amadeni. Abantu bafite amadeni ngaha, cyeza ko nabarushije kuba umuntu w'amadeni. Nagize amadeni, ndagira amadeni. Umwe umuntu musaba ideni, ukumwishyura ugafatira ideni. Kugira ushire iryo nyene ugashifatira ideni. Hamugaheza sika yose abantu bose bizanye, ugasura ko ahandi ugasanga wabuze naho uje ukaba kwense. Nagize amadeni, haona banke ishaka kumfungisha. Telefone ukayibona, banke kwanza gusenga mbere kwitaba. Rimwe namwe bikanga nuko nitaba. Imana yanyishura ati ayo madeni nuzoyavamwo utabohotse ku madeni. Haleluya. Rero wewe ufise ikintu gituma ubaho, baho kuri nivo yawe. Aya kameme je noja kuba muri ya quartier jewe ndafise licence. Jewe na amashuri umviriza madamu wanje ageheze maîtrise, hama ngo nje kuba hari anye toilette yo hanze kameme. Umva utemeye ivyo navyo uzoba muri ubwo buzima bwa esclavage ya madeni. Igituma abantu banga kuri nivo yabo bankagagaye, banga ko basuzugura. Avuga ati no just no bakameme yumvire jaho nakuriye wakuriye he. Arambwira ngo jaho nakuriye kameme ntwigeze ubaho mu buzima nk'ubwo. Umviriza hari Imana ikumanura, ikakumanura kugira ikuzamure. Mugagira uzamuke, emera kumanuka. Iyo uba mu buzima bw'amadeni wase kumanuka, umukwe upfafata ivyatsi ibiti byose wagushika hasi. Temple iri hariya hasi ukwiye gushika kugira uduge. Ya nibavyumvise. Hari abantu batazo kwiga baduga na rimwe, bazoguma mu buzima bwabo bw'amadeni, ubuzima bwabo bwose. Hari abantu nzi barinze bapfa bari mu buzima bw'amadeni kubera iki? Balance kumanuka. Emera umanuke. Emera umanuke. Emera ubeho. Ko kimuceceka gose. Kana vinanategwe kuvuga mugabo muhemu irashaka ndabivuge. Hari abantu bakeneye kuvyumva.
haba ngaha haba kuri YouTube bakuri nivo yawe. Haleluya. Je nakwiziza amadeni gose. Nagiye kubohoka muri 2009 debut. None nabohotse ku madeni. Nabwiye Imana nti jewe napfa nzofira ku birenge byawe. Sisubira. Kandi haciye amezi senga niho naciye mbohoka. Turagira mariage 2010. Nabwira madamu numviriza rero. Amadeni aho yangejeje sishaka yasubiramo. Twicare turaye ibyo dufise tubunge n'ibyo dufise ntidusaba ideni. Amen. Nta découvert ntitube muri ivyo. Turabaho haciye amaturanka n'umuduga ukomeye ugenda uri migitoro nkawusiga muhira nkafata bus mfise umuduga. Namaze umuduga wagenda dimanche ngaha kuri eglise cyangwa rimwe na rimwe tugiye kuramukanya ahandi hose nkafata bus mfise umuduga waka ugenda uri migitoro. Kubera iki nayi traumatize n'amadeni. Sinshaka kuyasubiramo. Nabwiye Imana ntaje nkeneye gusubiramo. Nzobaho aho ngeza. Muri ivyo bike nzoguhezagira. Mezagire umurimo wawe, mezagire umupfakazi nayo bumwe. Nayo mfise umwe. Nama namuhezagira umupfuvi nayo mfise imwe. Ndayihezagira muri bike. Uko Imana ishaka kuraba yuko uri fidèle muri bike. Ntuzobwira Imana ngo Mana niwangira millionaire. Kubesha nde. Udashoboye kugaragaza generosité cyangwa gutanga muri bike uri kurabesha. Umviriza Yesu ishaka gutanga kuko no kubaho navyo mfishobora muri ibyo ufise nyene garagaza. Haleluya. Umurongo wa 19 soma. Mwakimushavura? Mukwiye kumva vyose. Ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba. Kurundaniriza no kuvuga iki? Kwegeranya ubutunzi mw'isi aho inyenzi n'iki? N'ingese. Hari abantu muri 2008 barafise amafaranga menshi muri Amerika. Amafaranga yabo nuno muzi bararonka n'igiceri. Amabanki yarakorapsinge benshi. Nugu yabona birashoboka kukusha mu nyanya y'intoki byose. Amen. Kuko ubutunzi bwo kwisi nta garanti bufise. Shaka ubufise imeze gute nta garanti ubutunzi bwo kwisi bufise. Ariko umuntu afise iyerekwa yo mwijuru. Vision yo mwijuru. Ashira ingufu ku butunzi bwo mwijuru. Aya twese ngaha turafise konte yo kwisi. Kwisi mvuga umukonte yawe no utafise kandi banke umufuko wawe ni konte. Amen. Hano konte yo kwisi hakaba konte yahe yo mwijuru. Amen. Yo mwijuru rero benshi iri débiteur. Débiteur nuvuga iri muri moins. Nta kintu kiriyo. Ko malaika kenshi bentervena baravye konte yo mwijuru. Amen. Hari ikintu ushaka muri konti yo mwijuru bandanya tsoma mu ngo 20. 20 verset 20. Ariko mwirundanirize ubutunzi mwijuru ahatari inyenzi n'ingese. Ahatari inyenzi n'ingese. Hatariyo n'ibisuma vyimba ngo vyibe. Ahatari ibisuma ngo vyimba ngo bigire gute? Vyibe. Verset 21. Kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Subiramo uwanyuma usubiremo. Kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Ihangane usubiremo. Kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Benshi barashonje mbwa usubiramo cyane. Kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Ubutunzi bwawe buri he? Mwijuru birasha kwishira mwijuru. Ubutunzi bwawe buri mwijuru biragaragara. Bigaragara mu nyifato yawe. Bigaragara iyo ngo tugire contribution yo kubaka. Bacabona abantu bafite ubutunzi mwijuru ushobora aho nyene. Abantu bashaka contribuwa ushobora. Hariho mugatumba abantu bateje izabo hagisha dutanga abantu bafite ubutunzi bwo mwijuru ucabona. Hariho abantu ishengero amabati twubake abafite ubutunzi bwo mwijuru ucabona.
afite utuzwa mu isi kasha yomenye ivyo ndiko bacamo nyene aho nabo ku isi kandi benshi no kuri YouTube ni benshi ego nivyo ni benshi kuko utafite vision cyangwa wishurirwa bisaba guhishurirwa bisaba revelation kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe affectionnez-vous mushira imitima yanyu kubyo mu ijuru. Amadeni ni mabi ku buryo uragera ahantu bikanga kuyavamo, uragera ahantu wowe uti nkayavamo ndafungwa, ariko umuntu yahishuriwe asenga Imana ari gufungwa fungwe ndabivuyemo. Ayaya iryo jambo riragoye, abigisha bibwiye Yesu iryo jambo riragoye niyo ryumviriza. Hari igihe rigora ariko urabohoka kuko Imana igaburira inyoni yambika amashugwe indavyo nikuteyo naniko kugaburira wowe. Iyo ugiye Imana ngo nkayo amadeni ncamfa urayisuzuguye Imana, uyibwiye uti Imana wowe navyo ushoboye ndeka nigwarize, ariko uvuze uti jewe decision nafashe navyo ntigenda bivuyemo iyi banke nibashake batware ibyo bashobora gutwara vyose mbere ntivyo nari mfise batwara ngira bari kuntwara jewe ariko arafise ibyo batwara kira nari mfise batwara, ariko bavuga ati bashake bantware ariko nabivemo ibi bintu kandi niho imiryango yugurutse. N'Imana cintabara yavuga ati uyu muntu yahinduye vision, yahinduye iyerekwa. Mwandike Galatiya igice cya 10 aho Pawulo avuga ati hamwe n'abankinezeza abana b'abantu sinoba n'umwigisha wa Kristo, sivyo? Mwandike n'abikorino ba mbere igice 10:31 1 Corinthiens 10:31 aho avuga yuko nuko iyo murya canke munywa canke mukora ikindi kintu cyose mube mukorera cyose gushimisha Imana. Haleluya. Manishimwe. Icyo twize niki rero? Wo kwaza usohotse ngo wize iki hajya? Uvuga iki? Uvuga découvert. Uvuga yuko ukwiye kugira iyerekwa ryo mu ijuru. Amen. Ibyo kwisi bikagira agaciro gato, ariko ibyo mu ijuru bikagira agaciro kanini. Icyo abantu batazi munyumviriza ndarangije, sivyo? Ibyo abantu batazi nuko iyo ugize iyerekwa ryo mu ijuru rinini ridanimira ivyo kwisi. Haleluya. Iyo mu ijuru bihagaze neza kwisi bihagara neza. Iyo konte yawe yo mu ijuru ihagaze neza, iyo kwisi ihagara neza. Ni principe z'Imana. Mu ijuru bihagaze neza kwisi bihagara naho. Amen. Ariko bantu rero bashira ingufu kwisi ko badatahura igihe mu kuvayo 17 Exode 17 igihe bari mu bakwarwana Mose yari mu kumusozi hejuru, sivyo? Hama abari kwarwana hasi intsinzi bayironka Yosuwa yaronka intsinzi kubera hejuru ku musozi. Amen. Haleluya. Nuvuga yuko igihe cyose Mose yaduze amaboko hejuru haba intsinzi, ariko manuye amaboko yaraneshwa. Bisigura yuko intsinzi y'ubuzima bwacu niri ngaha ku isi, iri mu ijuru aho Yesu yicaye iburyo bwa Data, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho Yesu yicaye ari hejuru y'ububasha bwose, y'ukuganza kose, y'abategetsi bose, ngo ishengero ryose riri munsi y'ikirenge ciwe. Satani nta bushobozi afise kuko Yesu yaranesheje. Ndavuze ngo Yesu yaranesheje, Yesu yaranesheje. Ndavuze ni Yesu yaranesheje. Ubohoke, uhindure ibyiyumviro, uhindure iyerekwa, utangure ubone ibyo mu ijuru. Ibyo mu ijuru bizoganza ibyo ku isi. Ndiho abamugisha.